ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabahaye ikaze mu bwiza bw'Imana. Ndabahaye ikaze mu bwiza bw'Imana. Turi mu bwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Kubera ijambo ry'Imana by'ukuri ntirihinduka n'ukuri. Naho mwa muri babiri ryaramaze kuvuga ati babiri canke batatu nimwakorana ku bw'izina ryanje niho ndi. Imana ntirabira ngo haje bangahe mbere no musi mbona turi benshi. Oya, Imana irabira kuco yivugiye. Irabira kuco yavuze kuri principe zayo hanyuma igakora. Imana rero mu guhambara kwayo iri hagati yacu. Turabahirwe bene data kona turi hano. Yesu ashimwe. Numva bisi ijambo Imana yashize ku mutima wanje duteranamwo intege ijambo rivuga ngo kwimenyereza kubaha Imana. Yesu ashimwe. Dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya 4. Igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere babawe ko ravuga ati mu bihe bizoza ko hazoba ukutumvira Imana, ukutubaha Imana, abantu bakaja mu vyaha by'ukuri, imitima yabo ikamugorera kuja mu bitagira ikimazi. Ariko ku murongo w'indwi agace ka 2 niho Paulo abwira Timoteyo ati ariko imigani humanye niyo abakecuru ntuyemere, ariko wimenyereze kubaha Imana. Kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bw'ubu n'ubuzoza. Iryo jambo ni iryo kwizegwa, rikwiye kwemerwa gose, yuko kubaha Imana kugira ikimazi kuri byose. Yesu ashimwe cyane. Iryo jambo ni iryo kwizegwa, rikwiye kwemerwa gose, kuko igituma turuha tukamba mu ntambara ari uko twizigiye Imana nzima, niyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane uwabizera. Yesu ashimwe cyane. Nagomba ngo duterane intege kuri rino jambo Paulo yabwiye Timoteyo ati ariko weho wimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. Iyo umuntu akubwiye ngo wimenyereze ikintu bisobanura ngo si ikintu novuga ngo umenyere canke kikuzamwo byoroshe. Kuko ikintu wimenyereza by'ukuri ni ikintu kitabari icawe nyene. Bakubwiye ngo imenyereze kuvyuka kare, bisobanura ngo burya usanzwe uvyuka utevye, kandi kuvyuka kare si ikintu coroshe kuri wewe. Yesu ashimwe. Paulo yabwiye Timoteyo ati mwana wanje wimenyereze kubaha Imana. Hejuru bari batanguye kuvuga ati mu bihe bizoza by'ukuri abantu benshi muri rusangi bazoba baramogoreye kwikorera ibyo bashaka, imitima yabo yibereye nyene mu bitagira ikimazi. Mu kuvuga muri rusangi niko ibintu bizoba bimeze, ariko weho uzuve mu bandi, ahubwo wimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. Muri kino gihe by'ukuri birakwiye ko ijambo nk'iri turibwigwa, kuko sabo hanze gusa no mu nzu y'Imana hariho abantu ivyo kugendera mu ngeso mbi, mu vyaha, kumva yuko borongorwa na mpwemu yera, ivyo atari vyo barimwo by'ukuri. Avuga ati je msengera hajya, mugi ivyo kugira wa mutima kuvuga ngo jewe ndubaha Imana, sivyo barimwo benshi. Yesu ashimwe. Ariko weho nkuko Paulo yabwiye Timoteyo, weho wazindukiye ngaha, Imana yashimye ko wumva rino jambo, wimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. Ntiyamubwiye ati wimenyereze kwigisha nubwo yari yamujeje ishengero, wimenyereze kuraba neza abantu bakubone neza. Oya, yamubwiye ikintu cya hagati yiwe n'Imana, wimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. Wimenyereze kubaha Imana. Kuko kwimenyereza k'umubiri ngo kugira ikimazi kuri bike, ariko bene data kwimenyereza kubaha Imana ngo kugira ikimazi kuri byose, muri buno bugingo bwo ngaha ku isi mbere n'ubuzoza. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo umuntu yubaha Imana afise isezerano ryo muri buno buzima tukiri mu mubiri, akagira n'isezerano mu ijuru. Yesu ashimwe. Ariko kubaha umuntu uretse kubaha Imana si ibintu uvuga ngo je ngo nakanda mwubaha ataho muhurira, ataco muzina nyiko. Oya, wubaha umuntu kuko mufitaniye imigenderanire, uzi ivyo yakubwiye, uzi ivyo ashaka n'ivyo adashaka. Yesu ashimwe. Kwimenyereza rero kubaha Imana vyemplika canke bizana
kumenya ngo ndafise mpwemu yera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri 1 Corinthiens 2 Abikorinto 1:2 uhereye ku murongo wa 12 avuga ngo ariko tweho hejuru bavuze ngo mbega ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari impwemu yiwe iri muri we. Nk'ubu je ko mbona dufate nka Alain yicaye ngaho, Imana itabimpishuriye kuko yo yizi byose, ni gute nomenya je biri muri we? Ivyo ariko ariyumvira mwaka kanya ntavyonze. Ndabona ko ari concentré, ari mu ngaha mwishengero, muga hamwe sinoja ngo ntemonye ngo ndabibona neza yuko ngo umutima wawe kabisa ngo uri imbere y'Imana, nta kuko ntavyonze biziwe n'impwemu yiwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo niko biri rero, nta n'umuntu ashobora kumenya, niko n'ivy'Imana biri. Yesu ashimwe. Nta ubizi atari mpwemu w'Imana. Ntuvuge ngo ivy'Imana uzobimenya ngo kubera uza kenshi mw'isengero. Nukuri siko bimeze, siko ijambo ry'Imana rivuga. N'ivy'Imana niko biri, nta muntu n'umwe ashobora kumenya ivy'Imana ishaka, ibigendera mu mutima w'Imana atari umuntu umwe gusa. Bibiliya ishingira intasi n'umuntu atari mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ry'Imana cire duhumuriza ngo ariko tweho ntitwahawe impwemu y'iyi si, ariko twahawe mpwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Yesu ashimwe. Twebwe turafise mpwemu w'Imana. Bene data, mpwemu w'Imana nibwo butunzi bwa mbere dufise ngaha mw'isi. Mpwemu w'Imana uwo wenyene niwe dufise, niwe nabwirikanye n'impwemu zacu bwa mbere akavuga ati muri abana b'Imana, kandi niwe yatuvyaye ubwa kabiri aravyara impwemu zacu ducika abana b'Imana. Uwo rero yatanguye igikorwa muri twebwe, niwe Imana ikoresha kugira ngo igisoze nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe. Mpwemu w'Imana, turafise mpwemu w'Imana muri twebwe atumenyesha ivy'Imana igomba, maze tugashobora kwimenyereza kumvira ivyo twatahuye ko Imana igomba. Yesu ashimwe. Ivy'Imana igomba birimwo ngaha mw'ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi numva ico Imana ashize mu mutima wanje, n'iryo jwi rya mpwemu yera riri muri twebwe ryama ririko riravugana natwe. Yesu ashimwe. Urya mpwemu w'Imana bene data aguma avugana natwe kenshi, gusa rimwe na rimwe ntitubishira ku mutima, canke rimwe na rimwe ntituba tuvyiteze. Umuntu ashaka kwimenyereza kubaha Imana amenya ngo umwanya n'umwanya Imana iravugana nanje imbwira ico igomba. Yesu ashimwe. Ukabigira ubuzima bwawe bwa misi yose n'umwitwarariko wawe. Nukuvuga ngo ntibisaba ngo urinde gusenga uvuga amajambo, wamubwa ati mbega Mana hari ico uri kurambwira, mbega Mana ushaka iki, mbega Mana uri kundongora gukora iki, mbega Mana muri no situation nitware gute. Kubera iki? Urabizi neza yuko urafise mpwemu w'Imana yama ariko aravugana nawe kugira ngo akurongore, akumenyeshe ivy'Imana ishaka. Yesu ashimwe. Muri Yohana igice ca 4 umurongo wa 4 baba bariko baravuga kuri za nkuru aho Yesu yavugana n'umusamariyakazi. Ku murongo wa 4 bavuga ngo maze Yesu yumva akwiye guca i Samariya. Yesu ashimwe. Yumva akwiye. Si gahunda yari asanganye. Uburyo bene data na Yesu ubwiwe yarongorwa na mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Ntuzorinda kuja gusoma Bibiliya canke ngo ni wibaza yuko uzokubaha Imana kuko urinda kuja kwiherera ngo reka ngo ndagiye gusenga. Uzokubaha Imana gake, uzokumvira Imana muri bike, kuko twahawe mpwemu w'Imana abana natwe, agendana natwe, numwitsa. Yesu ashimwe cyane. Yiteguye kuturongora muri bito no muri binini. Yesu ashimwe. Yumva kwiye. Hari igihe mpwemu w'Imana akubwira ati ico kintu kinume ntukivuge. Yesu ashimwe. Hari igihe mpwemu yera akubwira ati ramutse uwo muntu. Nukuri uba wumva umengo ni ibintu biri banale, mugabo ukamenya neza ngo igihe wimenyereje kubaha Imana uramenya ngo iki ni mpwema kimbwiye, kandi ujya muntu ntamuramukije nzoba nkoze icyaha kuri no munsi no kwino saha. Yesu ashimwe. Ndiko mvuga muri twa tuntu duto duto. Yesu ntiyarazi cyagiye gukora, yumva gusa kwiye guca i Samariya. Mugabo Imana hari ico yari yateguye gukora kugira ngo ujya mu Samariya kazi bahurire kwiriba hanyuma amubwire ivy'ubutumwa bwiza. Hari igihe mpwemu yera kubwira ati iyo mpuzu wari wambaye yikure. Yesu ashimwe.
basi ninde yobishingira ntayo bimaze kubako basa kumva akantu gatoyi cyane Imana ubwete igihe kinowera. Yesu ashimwe. Papa Dani twese kenshi ivyo bintu rero ubona umengo nibisanzwe vyimenyereze. Yesu ashimwe. Vyimenyereze kuko twebwe turi abantu b'Imana kandi ntitubayeho ku bwacu, tubayeho ku bw'Imana. Nutimenyereza kubaha Imana muri utwo duto, Imana niyakubwira ikintu kiremereye ntibizokunda, kuko umwimenyerezo ni ikintu ukora kugira ngo kigushoboze gukora ibintu biri kuri level iruta. Yesu ashimwe cyane. Babigereranije no kwimenyereza ivya sport, imyimenyerezo y'umubiri. Utamenyereye kwirukana gatoyi ntazo cyakubwira ngo duga imisozi nibikunda nukorako. Yesu ashimwe. Ariko weho wimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. Hari igihe ubuguze jus ugira uje gutaka rya kabuni nkuko abandi bose baduta, mpemu w'Imana akakubwira ati weho ntugate. Mwene data ukagata umenye yuko mwako kanya uzobukoze icyaha kandi gikomeye. Yesu ashimwe. Hari igihe twiyumvira ngo kubaha Imana yuko ari ibintu mengo nyene sinzi ngene no bivuga, ariko kubaha Imana bisobanura egare kumva ijwi ryayo hanyuma ugakora icyo rikubwiye. Nico kubaha Imana burya. Ibindi byose usanga ari ubunyedini, sivyo? Kuko umuntu arashaka kwigora ugakora ibintu bikomeye cyane ngo ugasanga by'ukuri sivyo yari yagutumye. Ariko kwimenyereza kubaha Imana bifatanye no kwimenyereza kumva ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe. Kandi Imana iravuga, ijambo ry'Imana rirabivuga ngo Imana iravuga mu buryo bumwe canke mu bundi naho twebwe tutobibabara. Pastor yavuze ati fuma wihenda uvuge ati narinzi ko ari Imana mugana sanze atariye none ntaco byantwaye mugana ariko ndimenyereza kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Yego ukarya n'ijojo ijojo karya gapapuro gatahane mpakuje kugati wawe hariya muri pubere ukavuga ati ariko Mana nawe urarenze mugo kumva neza yuko umviriza kandi rero kubaha Imana biza n'ubugingo bene data. Yesu ashimwe. Kuko ubwami bw'Imana si ukujya no kunywa ariko n'umunezero n'amahoro. Yesu ashimwe. No kugororoka biva kuri mpemu yera. Iyo wubasha Imana no muri akumengo ni gato tanu wo bimenya bene da kwimenyereza kubaha Imana muri ubwo buryo bikumenyereza kumva yuko ufitanye imigenderanire n'Imana ata undi muntu arajamo. Yesu ashimwe. Kuko hari igihe dukorokera mu kinogo canke mu mutego aho usanga umengo twubaha Imana kugira abandi bantu batubone, tuba twamaze gutakara no kuzimira. Ariko wimenyereje kubaha Imana muri ivyo atanu umuntu wo bisobanurira mugabo ukamenya ngo ndabikoze kuko Imana yanje kuko mpemu yera yabimbwiye. Nta n'undi muntu azobimenya muko Imana yarabimenye yuko wayubashe. Ni mu mpisho twimenyereze kubaha Imana. Yesu ashimwe. None ko Imana ibizi impamvu nukuyumvira ntibisaba gusobanuze nengo ushaka iki mugabo uzomenya neza ko wumviye Imana. Bene data bizana umunezero ugenda uvuga ati haleluya Yesu ashimwe. Kuko wubasha Imana bizana amahoro biraguha umunezero mwe wumva ati jewe ndi umu intime w'Imana. Intime bisobanura ngo ni wa muntu mumenyana no mutuntu duto abandi batazi. Yesu ashimwe. Twimenyereze kubaha Imana nibwo buzima twahamagariwe kandi buraryoshe gusumba ikindi kintu cyose. Yesu ashimwe. Niwimenyereza kubaha Imana muri ivyo umengo ni bito kubera umaze kuguta ku munezi cyangwa ugiye bavuga ngo nimba waramuriye ukumva ingene aryoshe ukumva ingene agira neza. Yesu ashimwe. Hari ibintu bisaba yuko uba warimenye wari experience ubwo buryohe bwo kumvira Imana no kugendana n'Imana kugira ngo naho yo gusaba cakinde ubundi uvuga ati nk'ivyo wabikoze gute umenye ati ndabikora ngene kuko ndazi ingene biryoshe kumvira Imana no kugendana nayo. Yesu ashimwe. Kwimenyereza kubaha Imana, kwimenyereza kumvira Imana, kubaho ubuzima bwawe wewe ku giti cyawe n'Imana yawe. Yesu ashimwe. Nukuri nibwo buzima buryoshe, nibwo buzima Imana ishaka ko tubaho kubera ubuzima rukristo bama bitubwiye ati la vie chrétienne est une vie de relation kandi ni relation d'amour. Reka ndakongereko n'ubuzima bw'imigenderanire y'urukundo hagati yawe n'Imana. Ati kubera nkunda Imana kuko Imana inkunda yangiriye uko nanje kuko ndayikunda Mana ndagize uko n'urukundo hagati yawe n'Imana. Yesu ashimwe.
hataraja byo kuvuga ngo umbiza nimba wubasha umurongozi wawe mwubahe kuko wubaha Imana. No mu rugo niko bimeze, naho mutarazubaka. Ushaka kubaka urugo rwiza wimenyereza kubaha Kristo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubaha abagabo banyu nkuko mwubaha Kristo. No kuvuga ngo warimenyereje kubaha Kristo, uguma umwubaha no mu kubaha umugabo wawe. Yesu ashimwe. Uramwubaha kuko wubaha Kristo, ibintu bica bigenda neza cyane. Yesu ashimwe. Ubwo buzima rero bwo kwimenyereza kubaha Imana, umviriza ukwega amasezerano yo muri buno buzima umugabo na hariya mwijuru. Ego numva ntavuga byinshi cyane, samedi tuzobibandanya. Yesu ashimwe. Duhaguruke dusenge. Imana ibahezagiye. Shimira Imana ko yaguhaye mpwemu wayo akumenyesha ibiri mu mutima w'Imana, kandi ibyo si rimwe rimwe, oya si amasaha amwe ariko agendana natwe, agendera muri twebwe kugira ngo atumenyeshe iby'Imana igomba n'ibyo twagabiwe muri yo turi muri Kristo Yesu. Hanyuma wimenyereze kuvuga ati Imana shaka kwama numva ijwi ryawe, shaka kwama numva ijwi ryawe, kandi ninaryumva unshoboze kuryumvira kugira ngo twame twimenyereza kubaha Imana. Haleluya. Mwami turaguhaye icyubahiro, turagushimiye Mwami. Ubuzima bwo kugendana nawe ntibugoye kuko waraduhaye mpwemu yera, waduhaye mpwemu yera kugira ngo atumenyeshe ibyo ushaka, ibyo ugomba, aduhishurire ibiri mu mutima wawe, kandi ateko atubere n'ubushobozi butubashisha kubigenderamwo ivyo byose Mwami, kugira ngo turushirize kubaho ubugingo busagutse Mwami. Haleluya. Kuko ubugingo busagutse bwugaraniye mu kumenya ivyo ugomba no kubigenderamwo no kubibamwo no kubishitsa. Haleluya. Mwami ndaguhaye icyubahiro. Merci. Urakoze ko watugwatirije mwemu wawe. Urakoze Mwami ko tutari abantu buntu ariko turi abana b'Imana. Haleluya. Turi mwisi ariko ntiturabisi, ntiturongorwa n'ivyo tubona ariko turongorwa n'ivyo twizera. Haleluya. Kandi ukwizera Mwami kuva kukumva ijwi rya mpwemu yera, kuva kukumva ijwi ryawe, maze tukakugenderamwo tugakora ivyo tubwiye, kuko turi abawe, turi inyego zawe wiharije Mwami. Haleluya. Dushobotse Mwami kugendera muri ubwo buzima. Reka Mwami Imana batari babugendera ngo batari babuzi batangure kwimenyereza kuva uno munsi kukubaha Mwami, kukubaha, 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 kwisusya n'ivyo ugomba wewe mw'izina rya Yesu. Haleluya. Turaguhaye icyubahiro Mwami, turagushize hejuru, turagushimiye igitondo cyiza uduhaye, turagushimiye ko wongeye guhezagira imitima yacu, turagushimiye Mwami ko wongeye gukangura imitima yacu kugira ngo tugendane nawe. Oh haleluya. Buri munsi buri saha tugendane nawe Mwami, kuko uri umwungere mwiza, turi intama zawe nawe uri umwungere wacu. Tubera umwungere koko Mwami, urongora ibirenge vyacu mu nzira zo kugororoka, mu nzira z'amahoro nk'uko ijambo ryawe rivuga Mwami. Turaguhaye icyubahiro, turakwihaye uyu munsi wose, turatwiragije Mwami kugira ngo turushirize kubona ubwiza bwawe, kubona ukugira neza kwawe Mwami. Turahezaga ibikorwa byose tuza gukora kuri uno munsi, reka tuze kubona faveur yawe Mwami mu buzi butandukanye mw'izina rya Yesu. Turaguhaye icyubahiro, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu. Reka icyubahiro cyose kibi cyawe ubu n'ibihe byose, ni mw'izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza cyane.